Nshuti namwe bakunze ibiganiro vya televiziyo Isanganiro ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Amabanki y'ubudandaji agiye guhabwa uruhusha rwo kudandaza no gutanga amafaranga mvamakungu ku banywanyi bayo bayakeneye nk'uko biri mu itangazo ryasohotse kuri uyu wa gatanu. Mu vyigwa vyakozwe mu 2019 n'ikigo ubuntu basanze abantu 8% bemeza ko biyumviriye kwiyahura nayo 4% babigerageje. Mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bavuga ko ivyo biterwa n'ibibazo bitandukanye muravyumva murano makuru. Ido nido ryaya nayandi ni mukanya sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa reka duhera no makuru mu gisata c'ubutunzi. Amabanki y'ubudandaji yahawe uruhusha rwo kugurura ibiro bidandaza amafaranga mvamakungu yongere abariyo ayahereza abanywanyi bayo bayakeneye ariko babanje kuraba ko urudandazwa rwabo rwisunze amategeko. Biri mu itangazo ryo kuri uyu wa gatanu ry'urongoye ibanki nkuru y'igihugu Dieudonné Murengerantwari asigura ko izo ari zimwe mu ngingo zo gutuza urudandazwa rw'amafaranga mvamakungu rw'amagendo. Ejeje gushiraho amategeko abiri. Ya mbere ni itegeko riraba branchement d'argent amafaranga avuye mu bubisha. Ubu rero iryo tegeko rigaha amabanki commerciale nyene kumenya abakiriya babo ivyo bakora gutyo bakabona n'ivyo bakeneye. Rero tumaze gushiraho iryo tegeko za ngingo twari twarashizeho zibuza rotira amafaranga kubikuza amafaranga y'ingi miliyoni 15 no kubika amafaranga y'ingi miliyoni 200 zica zihava. Amabanki yonyene niyo azozaramenya umukiriya wabo ivya akora yuko afise ubushobozi bwo kubikuza cyangwa kubitsa amafaranga arenze marimi. Ya kabiri n'amategeko twashizeho agiye gutunganya ukuntu ihanahana ry'amafaranga y'amakungu aho twashizeho isoko amabanki ahuriramwo kugira ngo agure amafaranga mvamakungu nashobore kuyaha abakiriya. Isoko ya mbere ikazoba ku munsi wa 4 w'indwiza itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu, ariko kuva itariki 2 z'ukwa gatanu amabanki akazotangura kugira intonde z'abakiriya babo bashaka amafaranga mvamakungu bahereye cyane kubazana ibintu byo gukoresha mu mahinguriro, ibifungurwa, imiti hamwe n'urudandazwa ruto. Ibi twabigize kugira ngo amafaranga y'agaciro asubire kuguma ronka aba bitwa kari bakuru mugabo na batoyi bashikirwa. Iyi ni ngingo twafashe ni yuko mu banki commerciale yose agiye kugurura amabiro de change indani. Hama tubabwira yuko to bazokoresha mu kudandaza amafaranga izisunga loto mafaranga azoba yadandajwe ko kuri marché interbancaire de devise. Ikindi twashikirije ni cuko amabiro de change yose yemewe yaba mu mabanki cankwe ayandi yabigenga yose tuzoyaronsa uburyo. Ubwo buryo akaba ari ubwo bazoza baraha abafise izi ngendo abasaba amafaranga mato atarenga 5,000 ariko akabanza kwerekana yuko bafise urupapuro rw'inzira, itike y'indege na visa iyo bagiye, kandi bagashobora kuba batashobora kurenza 5,000 umwe. Abarundi bahamagarirwa kugendera imico n'akaranga by'abasokuru bakagwanya imico mvamakungu kubera ishobora gutosekaza ikibano. Réveillon Dikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yabishikirije kuri uyu wa 4 mu masengesho yateguwe n'uwo mugambwe. Hari umugambi tugiye gutangura turera Burundi dusize akanovera ubuzima tugende mu ngo twubake Burundi bavuga ati umwana si umwe umwana n'u Burundi n'umuryango urigwa na bose
mugabo ubu umwana samaye bisizi mwe byasaze imfyisi iki gikorwa giye gutangura vuba mu gihugu turamwongera kuzitira iyo tuvuze ati zitira nuko haba hariho ibihengeri imfyisi zo gucamwo cyangwa ibindi bintu ugasanga hariho umugambi muremure ugayitse ukwigisha kandi ugashikwa n'abantu banyamahanga ko abagabo bokokana n'abagabo umusezwarite biriho no mu bihugu duhana imbibe bo barazanye ibiharuro dusanga tutaravye neza mu myaka iza baradusambura twese bashobora amahera tuzitire rero twetwa tuti turazitira mu mitumba ntimuvuge igituma twigisha abene igihugu n'abagumyabanga zitira twese sogokuru turafise imico imigenzo ituranga iranga umuntu yitwa umurundi turazitira hose uzogomba kwinjira agasanga harazitiye ntazokoma induru hazohazitiye uwo munyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD ahamagarira abarundi bose baba ahegereye inzuzi n'imyonga kurima no mu gihe cici narijya ryegereje mu ntumbero yo kugwanya inzara. Uko tugenda twegereza iki niko hari ibikorwa bikenewe byihuta kurima muci amazi ararengana mu mwonga atacu yinona nta numwe yazibira ngo afuma vomera n'itomate ari agenda kabisa akagashika mu Tanganyika gashigira muri Ukuga akagera muri Atlantique amazi arava hariya mu Rutovu agaprogressa gushika hari muyinga kinji Tanzania agashika mu Misiri atawe hagaritse kandi ukaje kuvuga ngo turashonje nibi niko biraba neza guhimiriza rero abantu bose ari impande y'inzuzi amazi ntazaragenda atacho yakoresheje kuvomera imirima impande y'uruzi kuzibira amazi ruguru aharata hatemba kugira ngo avomere hanini bitangure mu wa 5 duteragire ntihagire ikintu gisubira guhagarara ngo bidukange inzara. Tubandanirize ano makuru mu gisata c'amagara y'abantu aho abantu 8% biyemerera ko bamaze kwiyumvira kwiyahura nayo abashika kuri 4% bavuga ko babigerageje. Ivyo biri mu matohoza yakozwe n'ikigo ubuntu mu mwaka wa 2019 mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bavuga ko ibituma abantu biyahura basanze harimwo inkurikizi zijanye na politike vyashikirijwe kuri uyu wa kane na mu nama yo kwerekana ivyavuye muri ayo matohoza mu ntara zine zigize igihugu. Nafatiye ku kigo cyakozwe mu 2019 ku bantu bari bavuze kwiyumvire kwiyahura ico gihe mu ntera yafashe yuko muri buri dosha kuronka abantu bashika 150 mwa miki cigwa twararonse abarenga turonka abantu biyahuye bashika ku 252 nuko twashiye kubona yuko mu kibano mu Barundi mu Kirundi kare bavuga yuko atawe yahura ataruzwe ico ciko cyashiye kubona neza yuko ko kwiyahura kwiyakubuzima ibituma abantu bimvira kwiyakubuzima bihari kandi ari byinshi ubu usimwe kare bitavugwa umwe batarongene babivuga ubu baraboneka neza yuko ico kintu cyo kwiyakubuzima kihari atari kinyegezwa ico cyashitse ko rero ni gico ciko cyarerekanye neza yuko bituma abantu bavuga bashikiriza biyumvira kwiyakubuzima ese biriho sibike cyane cyane ubukene bufatiye ku bintu byinshi ubukene bwo ku mubiri bufatiye ku byo abantu bafungura kuko nababayeho ndetse ubwo bukene icyo kiba cyarekanye yuko hari n'ibindi abantu bafise ikomere sesereza mutima kubera ibihe igihugu cacu caciyemo abantu bafise ibikomere sesereza mutima n'ukuri ico kogwa umuntu afatiye ku byo abantu bagiye barashikiriza ni byiza bavuga ati nivya gukingira amagara yo mu mutwe afatiye mu mutwe umuntu agahereye haje mu kibana haje umuntu akuriye umuntu agerageza gushiraho amaprogramme yoshaka gufasha ingo n'imiryango yoshaka gukinga ingorane gutorera inyishu ye zadutse kuko hari abantu ha murunturuntu.
Politike yo gutunganiriza ibijanye n'amagara meza mu bakozi ba leta ngo nishasha nivyashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi mu ruganda rwo kurabira hamwe ibijanye n'amagara meza ku kazi. Ni mu gihe uno munsi ari umunsi mpuzamakungu wahariwe amagara meza y'abakozi. Kugira ngo twitegurire itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu twahisemo uno munsi gutegura ibikorwa byo kwibutsa ku bari bavyibagiye hamwe no kubwira abantu ivyo twiteguriye n'ivyo twiyemeza kugira ngo abakozi hamwe n'abakoresha hamwe na leta kuko abo batatu bakorera hamwe kugira ngo tugerageze kurondera ukuntu abakozi bomererwa neza mu vyo bakora, tukagerageza ku buryo abakozi bavuzwa indwara zose bandurira ku kazi, tukagerageza ku buryo ibibamerera nabi byose ku kazi bihungabanya amagara yabo bigabanuka, kuko twarabonye yuko ku isi yose no mu Burundi wacu abakozi ntibari mu bihe byiza byo gukora. Ni ukuvuga turacafise akazi gakomeye mu Burundi ko gutunganya neza amagara y'abakozi ku kazi, kubatunganiriza, kuraba ibiro abakozi bakoreramwo bimeze neza, ntibituma amagara yabo ahungabana. Ukavuga uti intebe bicarako ntibavuna umugongo, ukavuga uti meza bicarako irakwiye aho bariko barakorera niho. Ivyo ni ibintu rero dutegerezwa kwama twibaza, ariko n'ukuri tuvugishije ukuri turacafise ingendo yo kugira ngo ibintu bitumbere tuje kuri norme y'isi yose, ariko turavyizeye kuko tuyaga neza n'abakoresha n'abakozi n'abaserukira BIT. Turizeye ko tuzogenda duhana impanuro gahoro gahoro ku buryo ibintu bitinda bikaja mu nzira y'ibindi bihugu vyateye imbere natwe tukabishikira. Iyi politike y'amagara meza ku bakozi ku kazi nta myaka myinshi imaze mu Burundi, burya ni nshasha kandi ishuzeho n'amategeko mashasha aheruka gusinywa agenga abakozi ku kazi. Turabe ko umukozi wese aho yoba ko yoba ariko arakora mu bihe vyiza bituma amagara yiwe adahungabana, kuko turazi ko n'abakozi benshi barakuraho n'imfu, hari abapfa bazira akazi bakora kubera ubuzi buba budatunganijwe neza. Ivyo nivyo rero turiko turagwanira, inzira iracari ndende kuko tubitanguye vuba, ariko ishaka rirahari, ugushaka turagufise kandi ugushaka ko kuhari leta ikaba yerekana iryo shaka, nta kibuza ko n'abari baradusize tuzobegera tukabafata. Inkuru ya nyuma y'ano makuru ni inkuru y'umunezero ku bakozi ba televiziyo Isanganiro, aho Jean Colin Rubera Intwari na Darly Ange Iradukunda bubatse ugwabo uno munsi. Televiziyo Isanganiro ibufurije urugo rwiza, mwubake ururama. Aha niho amakuru twari twabateguriye tuyagarukirije. Dushimire mwebwe mwese mwayakurikiye, naho ubutaha ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.